nani togukura nani togukeza nani togukura nani togushitsa nani togukura nani togukeza kuko gusa ati bira Bisirayeli bakomeze bagende naho mutabona inzira imbere hari nyanja inyuma hari Farawo ariko Imana iti komeza mugende komeza mugende reka kuraba abantu bagucinege abantu barakwihebuza abantu barakuvuga abantu nabaguhamba mucobo ariko Imana ishoboye kugutabara ariko Imana ishoboye kugutabara Tabaye hana ahandi togugeza Yosefu mwibohero nawe abantu baguha umusi Imana ikaguha imyaka iyo nitora batawe kabasubiza ijambo nifise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe igiharuro c'Imana kirashitse co gutabagwa igiharuro c'Imana kirashitse co gutabagwa Ihangane kuko nabikora
babireba ihangane nukuba nabikomeye ihangane nukutabona inzira ihangane nuko imifunda ari myinshi ihangane bigiye kurangira ihangane ugiye gutabara ihangane nukuba nabikomeye ihangane nukutabona inzira ihangane nuko imifunda ari myinshi ihangane bigiye kurangira ihangane ugiye gutabara ihangane nukuba nabikomeye ihangane nukutabona inzira ihangane nuko imifunda ari myinshi ihangane bigiye kurangira ihangane ugiye gutabara umugabo umwe yitwa Sawuli niko ijambo ry'Imana rivuga umusi umwe yafashe ingingo mbi yo guhiga ubwoko bw'Imana umusi umwe yafashe urugendo afise imihigo myinshi agira cike i Damasiko umuco w'Imana uramuhikira umusi umwe yafashe urugendo afise imihigo myinshi agira cike i Damasiko umuco w'Imana uramuhikira yemwe abo bantu yahiga bari Damasiko ariko kandi bari bakingiwe abo bantu yahiga bari Damasiko ariko kandi bari bakingiwe n'Uhoraho natwe abamenye Imana niko Satana duhiga ariko kuko dukingiwe n'Imana y'ubushobozi natwe abamenye Imana niko Satana duhiga ariko kuko dukingiwe n'Imana y'ubushobozi ikiraba imigambi y'umazi ikayifatira mu nzira yemwe jewe ndakingiwe nawe urakingiwe turakingiwe aho bahoraho naho Satana tubanya ariko ntitugira ubwoba dufise umwami atubanirira turakingiwe abo bahoraho ni mureme aho bahoraho naho Satana tubanya ariko ntitugira ubwoba dufise umwami atubanirira turakingiwe abo bahoraho turakingiwe 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 abamenye Imana turakingiwe 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 abakorera Imana turakingiwe 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 aho Satana tugwanya turakingiwe 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 aha dutega imitego turakingiwe 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 naco azoshikako turakingiwe turakingiwe abakozi nimugire ubwoba turakingiwe turakingiwe ishengero nimutinye turakingiwe turakingiwe abarinzi mushikame turakingiwe 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 Imana yo idukingiye turakingiwe turakingiwe Imana yo idukingiye turakingiwe turakingiwe kandi hari umuntu yitwa Daniyeli niko ijambo ry'Imana rivuga yakunda gusenga Imana cyane
waranyitangiye nari nigeze kugukunda nzogukunda nkiriho naho nzopfira ngihumeka sinzobura kugushima niyo nzoba ndiko ndapfa nzokubarira andi ntaho nari nigeze kugukunda umwami wanje ntaho nari nigeze kugukunda maze ninashika mu rugo rwa data rurimo y'amazuba duteguriye nzunama imbere y'inyonga zawe ndirimba ni naho nari nigeze kugukunda nari nigeze kugukunda ikamu rugo rwa data rurimo y'amazuba duteguriye nzunama imbere y'inyonga zawe ndirimba andi ntaho nari nigeze kugukunda naho nari nigeze kugukunda nari nigeze kugukunda nari nigeze kugukunda kugira dutangure igikorwa nyezina cyatuzanye ngaha. Haleluya. Haleluya. Muri ubwo reka dusabe mwarimu Olivier abanza asengere
ibikorwa byose biza gukorekera ngaho. Mana data wa twese, Mana igira neza, turagushimiye turagukengurukiye kutugiriye neza, ukabuduhaye uyu munsi w'umunezero, uyu munsi mwijuru hari umunsi mukuru ukomeye, uyu munsi mwijuru hari ibyishimo bikomeye. Ya haleluya, kigikorwa mwami Imana gitanguye uyu munsi, cyatanguriye kuri Yorodani igihe abantu baza kuri Yohana bakamubaza nyene ibyo bakwiriye gukora, bakemera bakabatizwa bakagera ikirenge mu cya Yesu. Mwami Imana turasengeye uyu munsi rero kugira ngo ube hano, turasengeye kino kibanza, turasabye ubwiza bw'Imana, turasabye ubwiza bw'ijuru, turasabye mwuka wera, turasabye abamarayika bakerubi n'abaserafi kugira ngo bururuke baganze hano hantu. Reka ubwiza bwawe, reka ingabo z'Imana zururuke hano hantu, zeza y'amazi zifasha umuntu wese, ubushobozi bwawe, imbaraga zawe zururuke muri iki kibanza. Abantu babatizwe mu mazi no muri mwemu ihera, ubagirire neza, suka ibihe bidasanzwe ku bantu bawe. Urakoze Mana, dusengeye gahunda yose kuza kugenda, abari uza gufata umwanya wiyerekane nk'Imana muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Adusomere ijambo twishimikiza. Imana ishimwe, amen. Haleluya, amen. Turagomba kusoma ijambo ry'Imana, nibaza ko benshi batanze, sibyo? Jewe nkorera mu Cyarama muri Patase nyine, abahora banyumva ku radio saa 8 y'ijoro kuwa gatandatu. Imana ishimwe, amen. Nuko rero twaje gufasha igikorwa cy'Imana hano. Reka dusome mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice 28 ku murongo wa 16. Havuze ngo, maze babigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigiye. Mugende muhindure, nuko nimugende muhindure abigisha amahanga yose abigisha, mubabatize mu izina rya Data, mu izina ry'Umwami, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mubigishe kwitondera ibyo, mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Imana ishimwe, amen. Amajambo akomeye n'aha ku 19 ahavuze ngo, nuko nimugende muhindure amahanga. Haleluya, amen. Nibaza ko umuntu wese yaje hano ari wahindutse, amen, amen. Bya bindi bya kera biragiye gusigara hano. Haleluya, haleluya, amen. Bisaba ko umuntu abatizwa mu mazi menshi aba yaragize gute? Yarahindutse. Nukuvuga watuye ibyaha byawe, ukavuga ngo bya bindi nahoramwo nahinduye ingendo. Imana ishimwe, amen. Kuko nimba atangendo wahinduye bikiri kwa kundi nta n'ikigendo. Yesu yadutumye ngo genda mu bahindure. Abigisha bari basigaye 11 kubera Yuda yaza yavuyemo. Ubwa mbere bari 12. Aravuga ari abari basigaye 11 ngo genda muhindure abantu. Imana ishimwe, amen. Haleluya, amen. Mumaze kubahindura, umuntu yahindutse acabatizwa, amen, amen. Amaze kubatizwa hariho ibindi mutariga muzokwiga. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Bari misi mumaze hari ibyo tutariga, hari ibyo mutariga, ariko igihe kizogera hariho ibindi muzokwiga. Kuko yavuze ubwa mbere mubahindure, icya kabiri mubabatize,
icya gatatu mubigisha igikwigiye gukurikira inyuma yo kubatizwa ni ukwiga Imana ibahezagiye. Haleluya, turagiye gusenga rero hanyuma dutangura igikorwa cyatuzanye. Mana mu izina rya Yesu gara amaso yawe dusenge. N'utarabatizwa wese arahawe ikaze kugira ahinduke. Nta muntu azoja mu bwami bw'Imana atahindutse. Yo baguhenze aravuga ngo urumva rero ngo je ngo narabatijwe muri makeyi none rero ngo sinahindutse none. Oya, mubabatize Mana ishimwe. Tugeze ikirenge muco Yesu na uko yabigenje. Mana ibahezagiye. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri iki gikorwa kigiye kubera hano. Umaze gukoranya abigisha bawe warababwiye ngo hari igikorwa ndabatumye niki tugiye gukora mu izina rya Yesu. Umuntu wese agiye kubatizwa muri ano mazi mu izina rya Yesu turamusengeye ibyahora bimugora n'ibyamugwanya n'imbaraga zose zari ku buzima bwiwe. Mana data wa twese agikandagira muri ano mazi tukiyahonyoramwo akibatizwa muri ano mazi ahabwa imbaraga zimuhindura mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, we ubatijwe ngo Mpwemu Yera yaramanutse ntibari bwakire Mpwemu Yera. Umuntu wese agiye kubatizwa mu mazi menshi Mana akiyakira na Mpwemu Yera azogushoza kugenda no rugendo. Urakoze ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Alisema miaka iliyopita atakuwa nasi, alisema atatulinda. Alisema miaka iliyopita atakuwa nasi, alisema atatulinda. Alisema miaka iliyopita atakuwa nasi, alisema atatulinda. Mungu wangu, futa machozi yangu. Mungu wangu, futa machozi yangu. Mungu wangu, futa machozi yangu. Mungu wangu,